Ushitse ku bituro bitandukanye biri mu gisagara hagati ca Bujumbura uhasanga imirongo miremire y'abantu barindiriye imodoka zibashikana mu makartier atandukanye. Iyo mirongo iribonekeza kandi no ku masitasiyo amwe usanga imodoka zitonze zirindiriye igitoro banyeneze batazi ko kibuboneke. Ingaruka z'iryo kena ry'igitoro ziraheza zigashika ku buzima bw'abanyagihugu. Uyu munyagihugu avuga ko imwe muri izo ngorane ari iduga ry'ibiciro vyankenerwa. Ibidandaza vyose bica biduga kugira umuntu avyunguruze bisaba ibitoro, ibintu vyose birazimvye. Kwiyunguruza uwo muntu kuva muri ville dufata za cangacanga ni muri 4-5. Rero ni ikibazo kitoroshe kubera nta kintu na kimwe ushobora gukora ata bitoro. Ibitoro umutima w'igihugu. Abenshi mu banyagihugu baraheza bakarondeza igitoro cyo kuri magendu, aho naho abo twavuganye bakavuga ko kigurishwa ku mafaranga menshi. Wanesha tunzo n'amagendu uhoho ibidya verite kigeze mu 3,778 n'ubuzima bukaba busanzwe katworohereza. Abo banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bagasaba leta gutorera inyishu ngorane y'igitoro imaze imyaka irenga 3 igenda iboneka yisubiriza.